Praise God. Tujane hariya muri Yesaya 6:8. Imana ntumye ngo ndababwire ngo ni giki ibiteze ko muri iki gikorana. Ni giki Imana ikwiteze ko wewe kubw'iki gihe cy'igikorana. Ni giki kwiteze ko muri kino gihe. Simvuze icyo woyitega ko wewe. Ngomba kukubwira icyo wowe kwiteze ko muri kino gihe. Badusomere. Change serika some. Soma. Yesaya 6:8. Abango numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yo tugira. Numva bano Imana niyo verse tugiye bujya niyo verse Imana yamana niyo ngiye kubaganiriza ko. Rero yakire nk'ijwi ry'Imana. Birivuze ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde. Agakwabo ninde yotugira. Akabaza maze ndavuga nti ndi hano bari je utuma. Haleluya. Ikicari gihe cya Yesaya Imana ifise ivyigomba, hariho message yagomba guha ihanga. Hama Imana ikirerekana principe ikomeye nifuza ko umuntu wese amenya. Ni bandi bazi ko Imana ishoboye kuvuga? Mwese murabizi. Good. Myani majambo nibishoboye kuvuga irafise akanwa, irafise façon icommunique. Dayeri niko yitandukanye n'ibigirwamana. Ivuga ngo ibigirwamana bifise akanwa ariko nibishoboye kuvuga. Bifise amatwi ariko ntivyumva. Ushushanya igirwamana agerageza kucerekana nkaho gifise akanwa cyo vuga cyangwa gifise amatwi cyo kumva. Ariko naho ukibona na matwi ikigirwamana ni gifise capacité yo kumva. Rero Imana uburyo yitandukanyemo n'ibigirwamana ivuga ngo jewe naremye umuntu afise umunwa agashobora kuvuga, nanjye ndashoboye kuvuga. Naremye umuntu afise amaso abona, nanjye ndabona. Kimwe mu byo twomenya nuko Imana ishoboye kuvuga. Yesaya rero yumva ijwi ry'Uhoraho. Imana ivugana nawe, ryari ijwi. Yesaya gitijwe numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde. Okay, ikibazo ni iki? Nimba Imana igomba kubwira ihanga ikabishoboye kuvuga, kubera iki tovuga ngo bayumve? Kubera iki tobashikira ngo ibabwire? Ni kubera sibwo buryo Imana yashimye ku bwami bw'Imana bufonctionamo. Imana yashimye ko hagati yayo n'uwundi muntu ihashira umuntu. Imana uburyo yashimye gukora, yashimye ko hagati yayo n'ivyo igomba gukora ihashira umuntu. N'ijambo rimwe Imana ni gake izova mu ijuru directement ngo igire ikikoze ku isi. Kenshi Imana itanga message ivuye mu ijuru cyangwa ikarunga igikorwa kivuye mu ijuru ikagiha umuntu akakizana mu isi cyangwa akagishikiriza abantu. Uburyo Imana yakunze gukora, yashize hagati yayo umu intermediaire yitwa umuntu kugira ngo ashitse ivyigomba mu isi. Nje gituma itagiye directement kwihanga hamira ibwire ngo nipfuza ibi nibi. Ahubwo Imana ihanga ryaraho nayo yari ngaha, nga hagati ihanga nayo yari ikeneye umuntu. Ikiravuga ngo none ndatuma nde, ninde yo tugira? Ndatuma nde. Alors mu ma generation yose hamari irijwi rivuga ngo ndatuma nde. Mu muryango wose hamari ijwi ry'Imana rivuga ngo mu guhindura umuryango ndatuma nde. Mu gisagara, mu ishengero,
muri entreprise kanaka imigambi yose Imana ihafise hamari ijwi rivuga ngo ndatuma nde. Si mbere reka mbere nde kuvuga ama entreprise nde kuvuga ibisagara ku buzima bw'umuntu hamari ijwi riva mu ijuru rivuga ngo ndatuma nde. Mu yandi majambo umwe wese muri twebwe ukaba umaze kuryumva cyangwa utararyumva hamari ijwi ry'Imana rivugana n'abantu mu gihe kanaka cyangwa mu mwanya kanaka rivuga ngo ninde yotubwira ndatuma nde. Kubera ikimana gutuma ari mushobora byose ni kubera biri tugira ngo iyi si Imana yihaye abana b'abantu. Mu yandi majambo aba bana b'abantu bahawe isi ibikorwa by'Imana ikorera hano. Imana ni Imana yubahiriza protokole, ni Imana yashizeho protokole itagaruka ngo yivyore. Iyo yashizeho urutonde rw'ingene ibintu bikorwa Imana irubahiriza urwo rutonde. Alors niyo yashizeho iyi protokole yuko hamwisi ivyo igomba gukora ibicisha mu bantu suko yonanirwa kuvyikorera nuko ari urutonde yashizeho. Rero muri kino gihe numvise nanjye muri ubu buryo bwa Yesaya Imana ibaza ikibazo kivuga ngo ndatuma nde muri kino gihe. Ndatuma nde, ndatuma nde. Mumvirize, Imana ntirikiravuga ngo ninde abishoboye ivyo ngomba gutuma. Imana nta gihe na kimwe irondera umuntu ari capable. Imana igihe cyose irondera umuntu ari disponible. Imana ivyo igomba gukora nta muntu n'umwe yabishobora. Nta muntu afite capacity yo gukora ivyo Imana igomba gukora. Umuntu ahabwa capacity n'Imana kugira akora umugambi wayo. Alors ivyo igomba gukora rero kubera ko ari ishoboza abantu ntigera ibaza ngo ninda bishoboye, ibaza ngo ninda hari, ninda ari disponible. Ndafise ivyo ngomba gukora, ndafise aho ngomba ikintu ngomba kubwira abantu, mugabo noronka nde yombera kanwa, noronka nde yombera amaguru, noronka nde nobikorera muri we, noronka nde noshoboza. Alors ijwi rero riza kuri Yesaya mu runganwa rwiwe yavuga ngo nimba numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti ndatuma nde. Nta myaka, nta kibazo cy'imyaka cyabajijwe hajya, nta kibazo cy'ibyo umuntu ashoboye hajya cyabajijwe, nta kibazo cy'uko umuntu ari umukobwa cyangwa umuhungu hajya cyabajijwe. Imana yabagiye ikintu kimwe, ninde yewe kwemera, ninde kumbure yompa umwanya, ninde yompa inkomezi ziwe, ninde yompa ururimi rwiwe, ninde yonyemera ngo ndamucemo, ninde yompa umubiri kugira ngo ndamukoreshe. Acavuga ngo ninde yotubwira, ninde yotubwira. Alors kugenda, umviriza abantu Imana, kugenda bisaba umwanya, kugenda bisaba ingufu, kugenda bisaba umuntu nyine ari disponible. Ninde yotubwira, ninde yofata isayi wakayima, ninde yofata umwanya mutonya afise akawuma. Iyi ni apere, ni umuhamagaro Imana ikihamagara. Ndafise ibyo ngomba gukora. Bari Imana reka nababwire, muri iyi periode hari ivyo Imana igomba gukora. Muri iki gihe cyacu hari ivyo Imana igomba gukora. Ndetse no mu muryango wawe hari ivyo Imana igomba gukora. Ndetse mvuge gute, muri iki gihugu hari ivyo Imana igomba gukora. Kandi ni mu bantu bizera ko itazobikoresha abanyamahanga. Mugabo ninde ari disponible, ninde ese Imana yofasha iri jwi rikaza muri wewe nk'ijwi ry'Imana. Ninde yotubwira, ninde yotanga uwo mwanya, ninde yotanga ico kiguzi, ninde yohagarika gato nkamurungikana message. Numva ijwi ry'Umwami Imana riravuga riti ndatuma nde. Ko Imana umenga yabuze, yaravyu ibona ari busy rabuja, ibona ari busy rabuyundi, ibona ari busy. Nya Imana imbe ya situation ibona abantu bose bari occupé, abantu bose bari mu bintu. Hame yavuga ati ariko ndafise igikogwa, bane banje ndafise igikogwa, bana banje muri kino gihe hari ikintu ngomba gukora. Muga ninde noronka ari disponible, ninde noronka suke mu mutima wanje, ninde noronka shoboze, ninde noronka. Maze ndavuga ndi hano, ndakunda iyi party. Yesaya
sinzi ingene vyaje kandi Bibiliya tugira ngo batatu baravuga, bane baravuga ngo ndi hano. Mugabo Imana kandi n'Imana ntiyasabye mu bwinshi, ko yavuze ngo ninde, ko nikeneye masi, ikeneye umwe ahari. Haleluya. Imana nikeneye 50, ikeneye wewe uhari. Imana ikeneye benshi, ikeneye jewe ndahari, birakwiye. Nicyo gituma itabaza ngo ni bande bahari, ivuga ngo ninde ahari, ninde ari disponible. Okay, Yesaya arishura ati ndi hano. Kuvuga ngo ndi hano egara abwiye Imana ngo ndafise umwanya wawe. Abwiye Imana ati izi nguvu wampaye nozidisponibiliza ku cyo ugomba gukora. Abwiye Imana ati Mana ndi ngaha mbwira ntuma mission yawe niye. Gushika ngaha Imana ntiravuga mission. Cyo gituma Imana kuvyerekeye mission vraiment ntibitebako cyane. Ikitebako cyane ni disponibilité. Haleluya. Eva gushika ngaha iracyereke muganiza mugabo ntiravuga ikintu akimwe gomba kumutuma. Iracamuganiza gusa imubwira eske urahari, eske no gutuma. Haleluya. Iri jambo ryo tugiye kwinjira mu gatonya. Muri iyi generation Imana ikiravuga. Imana yaravuze, Eliya aritaba. Mugihe cha Dawidi Imana yaravuze, Dawidi aritaba. Mugihe cha Aburahamu Imana yaravuze, Aburahamu aritaba. Nta generation nimwe Imana itavuze irijwi. Kandi muri generation hamwe habaho abantu bitaba. Mu masezo yose Imana yaravuze, kandi muri ayo masezo harabonetse abantu bitaba. Ari muri iki gihe cyacu, reka mvuge muri iyi sezo turimo kwitegura ikorane, hategezwe kuba umuntu avuga yes, hategezwe kuba umuntu avuga ati ego. Ashobora ati pasa none uvuga ego kubiki? Kuvyerekeye Imana imbere yo kukubwira ivyo uvugira ego ibanza gukenera ego. Niyo Imana yo nyene nabonye imeze gutyo. Kubandi babanza kukubaza capacity ufise, babanza kuraba competence yawe, babanza kuraba icuri, babanza kuraba kuishoboye. Nga ku Mana ibanza kukubwira ati mbwira gusa eske are you ready, wowe uhari, wowe uri disponible mu bantu nokoresha, eske urimwo nokuronkamwo. Yesaya arishura Imana aravuga ati Mana ndi hano. Mu bihe nk'ibi mwemu yera kimwe mu bintu yangusoye, mu bihe nk'ibi by'ibikorane kenshi dukunze kuvuga our expectation, ukwitega kwacu. Dukunze kuba duhagaze ngaho tuvuga ati itege zawanditse ibintu, zurondera ibintu. Mbwa Imana nayo iri kirarekama eske ninde ari pre ku mugambi wanje, ninde yoba yiteguye apana gusa ko nkora ibyo ashaka mugabo gukora ibyo je ngomba. Ninde yoba ari ready? Bani Imana relation dufitane n'Imana siyo kudukorera ibyo dushaka imisi yose. Relation dufitane n'Imana harimo no kwikorera ibyo igomba. Akarongera ndagasubiremo. Haleluya. Muri relation yacu n'Imana ndababaze ninde muri mwebwe yoryoherwa afitane relation n'umuntu yama mubwira ngo mpibi, yama afise ibyo mwiteze ko gusa? Mworyoherwa? Ndafise umugenzi wanje kenshi, kandi abo bagenzi namwe murabafise, utamwandikiye nakwandikira kandi ntevye kumwandikira acanyandikira ababaye. Urabona none warampevye, none ciwe kumaze kugutangura inshuro 5 zose utarantangura na rimwe. Nta relation y'inzira imwe ishoboka. Mumbwire amen. Nta relation ibintu bigenda muri sens imwe ishoboka. Alors twebwe abana b'Imana, twebwe abakretien kenshi turashaka relation rero igenda inzira imwe ya Mana ibi, Mana ngirira ibi, Mana niteze ibi, Mana nkorera ibi. Mugabe y'Imana mutanguye kudugana nayo igitangura kuvuga ati nanjye shaka ibi, nanjye mu mutima wanje hari ibi, nanjye reponda kuvyo ngomba.
Alors iyi ni kote y'abantu bari mature kandi abantu benshi batifuza kwinjiramo. Biraryoshe guhamagagwa misi yose, biraryoshe kubwira umuntu icyo umwiteze ko igihe cyose. Mugabo ni vyiza ko mu gutwi nawe akakubwira ati nshaka ibi, mu mutima wanje ndashaka ibi. Alors no musi muri periode turimo, Imana ikitubwira ngo ndatuma nde, ikitubwira ngo ndafise ibyo nshaka, ikitubwira ngo nanjye ndagomba ko muserva. Narabaserevye, ndagomba nanjye ko muserva. Ndamaze kubakorera, ndagomba nanjye ko munkorera. Ndamaze kubagira neza, ndashaka nanjye ko mugira neza. Haleluya. Chuti yanjye Imana irakorerwa. Imana irakorerwa kandi Imana uri kurayikorera iraryoherwa. Imana iraryoherwa, Imana uyikoreye iranezerwa. Kandi Imana yinezerewe n'umwami iragaba. Amen. Haleluya. Rero ndagomba tutuge gatonyi muri iki gikorane, nitwiyumvire gusa Mana uzonkorera iki muri iyi periode, ahubwo twiyumvire Mana ushaka ko nokora iki muri ino periode. N'igihe kintu kiri mu mutima wawe no satisfeza, n'igihe kintu ushaka muri kino gihe nokora kugira ngo mpimbare umutima wawe. Haleluya. Biraryoshe guhimbara Imana, sivyo? Biraryoshe guhimbara Imana vraiment. Ya Imana ziratwereka rimwe dukoza akantu ikacitwereka nk'agasinya ati kibwe ati vraiment ndaryohe wangiriye neza. Wow. Ariko ubugira kagira nimurakora ikintu mukaje mumvura ryohewe weje gukora. Mugome mwigira abantu yatakintu kimwe cyiza mwigira mukora. Nimurakora ikintu mukuje mumva muraryohewe. Hagiye bigize uku. Oya nusenze uri kurasenga mugwe yakoze ikintu kace wumvura ryohe umunezero utovugwa. Hagiye bivarize. Haleluya. Haleluya. Muri gikoraniro ndagomba kwivalida ibintu byinshi mu buzima bwawe. Ivalide ivuga ati wawe uranezereje vraiment, nawe uranezereje, nawe uranezereje, nawe uranezereje. Kandi uzosanga hagema expectation menshi tugira yayishuye juste kubera kunezereza umutima wawe. Alors, kumuntu wefsa yanditse iyo introduction yanje mugabo ngo mvuga kantu kamwe vraiment gakunze kuba intambamye muri iki kintu. Kandi ababwira ikintu Imana iriko iraduhamagarira, nababwiye ko nasenze kandi vraiment ndizera ko ivyo ndiko navuga nako ndababesha. Imana iriko iraduhamagarira muri iki gihe, ikintu Imana ishaka, irashaka kuvyara abantu bwa kabiri. Imana irashaka irafise, reka nkoreshe ijambo, irafise ibise, irashaka kuvyara abantu. Uyu n'umutima w'Imana kubw'iki gikorane. Nusema kukomeza, nusema gukorera ibintu kanaka, mbwa ikintu kiri mu mutima wayo muri kino gikorane. Imana irashaka kubona ababebe yavyaye, ishaka kubona abana bavutse benshi irakene kubona ababebe. Alors ivuze ngo ndatuma nde, ni igiki igomba kugutumamo? Igomba umuntu wohuza n'ubutumwa bwiza. Ikirashaka umuntu wofasha avuke, akizwe, ave mu mwijima yinjire mu bwami bw'Imana. Umuhamagara Imana ikiraduhamagara. Ibi byose Imana ikiragira ndatuma nde, ninde yongira na hantu hamwe, ikiturungika ahantu hamwe. Biyatubwira ngo Imana igomba ko abantu bose bakizwa, ikiraturungika kubw'igikorane. Vraiment sinzi amafinance watanze aha Imana ishimwe. Mbwa duheje gutanga amafinance, tugakota intebe zose, tukagira ibintu byose bishoboka, hama tukaja tuza turi twebwe nyene, turatakaje umwanya. Twebwe Imana iradufise, twebwe Imana yaradutahuje urukundo rwayo, twebwe twarakijijwe, inzambi ivuze twoja mu ijuru. Mbwa Imana irafise umubabaro w'abantu baraho hanze barindiriwe n'umuriro udashira. Imana irafise umubabaro w'abantu Satani ariko atwaza ituntu n'ubuja. Imana irababajwe n'abajya abantu twigana, irababajwe n'abajya abantu tubana muri quartier, irababajwe n'abajya abantu dukorana ama business, ariko izi neza ko inzira yabo ikijya mu mahonero. Irababajwe n'abajya abantu basubiye inyuma. Ikiradutuma uno munsi ngo tugende kuri abo bantu. Ijwi ryayo ikirikava ngo idutumamwo, irikidutuma kuri abo bantu.
kandi birashoboka ko iyi periode y'igikorane igomba gusuka ubuntu bw'abantu bavuga ubwa kabiri, igomba gusuka inyota y'abakizwa, igomba gusuka ikintu kidasanzwe. Mugabo igihe cyose Imana igomba gukora ikintu igikorana n'umuntu ahari. Yaba wewe aha muri iki gihe igomba kugutuma ngo uzane abantu igukeneye uhari, mugabo igomba n'uwikiza ikeneye uhari. Ni gake dufise ama experience y'abantu ngo nari mwibarabara ndiko ndagenda ngo hama ngo cyane umvijwe ry'Imana rimbwira gukizwa. Ayo ma experience ariho mugasi menshi. Kenshi ama experience hari ni naka yaranshikiye arambwira ivy'inzira z'Imana ndabirojeta cyangwa ndaza kugira ndamusatisfeze, muga mpura n'ubutumwa bwiza ca ndizera ndakizwa. Uno musi ndi umwana w'Imana. Izo nizo témoignages zihari. Amen. Rero ijuru ririko rirarekama abantu, ririko rirarekama imishaha. C'est comme si byanje ko comme si nkaho umenga turafise byinshi turiko turakora, mugabo hari ikintu nyamukuru twashizemo ingufu zikenye. Hari ikintu nyamukuru, hari ikintu ijuru ryiteze, hari ikintu Imana ishaka kiri mu mutima wayo. Icyo nico Imana ntumye kubabwira. Ndatuma nde. Okay. Muri iki gikorwa rero nayingeze kuri point ivuga ngo Imana ikoresha abantu yateguye. Ikoresha abantu yateguye. Nani Imana itegura abantu gute? N'uyu mwanya nyene hari kira gutegura. Mugabo ifise uburyo bwishi iteguramwe abantu. Reka ngo mesome imirongo nkingahe. Matayo 4:18 dusomera. Matayo 4:18 18 havuga ngo aciye iruhande y'ikiyaga cy'i Galilaya. Aciye iruhande ahanye ni inkuru yari kumwe n'abigishwa bandanya. Abona abavukana babiri. Simoni yitwa Petero. Simoni yitwa Petero. Na Andereya mwene nyina. Bariko baraterera urusenga. Kuko barabarovye. Arababwira ati munkurikire. Mwumvirize, arababwira ijambo rya mbere yababwiye ati nkurikira. Nzobagira abaroba abantu. Turi abantu bakurikiye Yesu hano. Bavuge amen. Umuhamagaro wa mbere wamutangura igihe cyose uye na Yesu hama hari ijambo akubwira ngo nkurikira. Wewe first nkurikira. Igihe wumva kajwi mu mutima kakubwira ati ubuzima bwa Yesu Kristo, ako kajwi kaza mu mutima ati kizwa, ni irijwi Yesu yabwiye aba bantu ati nkurikira. Mugabo uyu muhamagaro kenshi vraiment turawitaba. Iyo avuze ati nkwirikira umva kenshi turitaba. D'ailleurs turi ngaha kubera twitavye uwo muhamagaro. Mugabo hari ikindi kintu gikwirikira. Umviriza ikindi kintu yaciyavuga. Nkwirikira nzobagira baroba abantu. Umve niyavuze ati nkwirikira hama mwigira baroba abantu. Yavuze ati nkwirikira nzobagira. Alors hariho ikintu gikomeye ngaha. Yabwiye ati ingo ukomeze kose ingo, ukuri kose ingo, uri umurovyi ingo, uri incapable ingo, uri deprime ingo, uri kiyana kiriya ingo, ukuri kose ingo. Alors twaraje rero uko twari turi kose twaraje kuriwe. Mugabo tumaze kuza kuriwe ikintu cya mbere akora aratuhura, kuko birivuga ngo muze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ikintu cya mbere kizokwereka ko wahuye na Yesu, azoguha akaruhuko mu mutima, azoguhindura ndani wumve nyene antuka uhuye n'umuntu mutarabwigire muhura. Iyi experience umuntu wese akijijwe arayizi. Muhuye na Yesu automatiquement naho bari ibindi bintu kanaka utaronka, muhuye na Yesu ikintu cya mbere aguha karuhuko ko mu mutima. Nicyo twita karuhuko k'abana b'Imana. Akuruhura. Mugabo ivyo bihejeje acashiraka agakwaba akavuga ngo nzobagira abaroba abantu. Nzobagira abaroba abantu. Finalement ntiyaduhamagaye gusa kugira turuhure. Ntiyaduhamagaye gusa kugira ngo atugire beza twari babi. Nge yaduhamagaye kugira tugire. We yaguhamagaye kugira kugire. Akugire iki?
akugire uroba abantu. Kuroba mwese mwumva ivyo ari byo, ni ukugenda nko mu kiyaga hamuga ugakura y'amafi hamuga cuyazana aho wateguye. Rero ibi nivyo ariko aravuga ati burya amaboko mfise mu isi ni mwebwe muga ndayategura. Rero muga kantu kanyoheye cyane nuko yabwiye Petero ati Petero wewe uri umurovyi, nico gishavu cyawe nizo incapacité zawe nukutamenya kwawe kose ingo nuzi uko nyene umeze, ingo uko nyene araza hamuga cyavuga ati nzokugira umurovyi. Mwandi majambo guhera umwanya uhejeje kunyitaba ntangwe gukora igikorwa muri wewe cyo gutransforma ndaguhindura umurovyi w'abantu. Haleluya. Alors ni gute none Yesu aduhindura abarovyi? Ni gute aduhindura abarovyi? Imbere ko nishura ku kantu reka dusome umurongo wa Zaburi 32 umurongo 8. 32 umurongo 8. Kuri 8 havuga ngo nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Munyumvirize ngaha ndabasiguriye. Avuzemo ibintu bitatu ngaha. Nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo. Ndakuramo akajambo ka mbere nzokwigisha, amaga kabiri nkwereka inzira ucamwo, aka gatatu nzokugira inama, aka kane ijisho ryanje rizokugumako. Amen. Ndabimanyaguye gutya bice bikorora gutahura. Umviriza, iki ni cy'Imana yamirikira kora ku muntu wese. Icambere ivuga ati inguko nyene umeze ibyo utazi nzobikwigisha. Imana nifise ikibazo cyo kuguhamagarira mu bintu utazi. Gusa kenshi nitwebwe tugira ikibazo cyo kwitaba umuhamagaro w'ibintu tutazi. Mugari Imana yoyo nta kibazo ifise cyo kukubwira ati inguko nyene umeze hama agenda afise responsabilité nzokwigisha. Alors no muri iki gikorwa cyo kuroba abantu Petero yabwiye Yesu yabwiye Petero ati ndabizi kusanzwe uri umurovyi w'amafi, ati vyuzi ni kuroba amafi, maîtrise ufise niyo kuroba amafi. Ngo menda gutware mu wundi mwuga, ni umwuga wo kuroba abantu. Mugabo dori inguko nyene nzokwigisha. Alors ubwoba bw'ivyo utazi ntibuzokwigira bubura. Mugabo ubutsindisha iki kintu kivuga ngo nzokwigisha. Imana yakubwira ati ivyo kuroba abantu ntavyomenya, mbwa jewe nzokwigisha. Haleluya. Rero tuko turavuga nk'ubu kubwira ubutumwa bwiza umuntu cyari kumutumira nk'ubu mu gikorane cyavuga ati pasa je vraiment sinzi yo mpera. Imviriza, Imana ntiyakubwiye ngo menye uhera, yakubwiye ati eski urahari. Kibazo ca mbere urahari. Dès que vous êtes disponible, Imana ivuga ati tugira dutangure kwiga. Alors muko twigisha ndaza kukwereka ingene twigisha. Mugabo wumve ko ntukiri ubwoba bw'ivyo utazi kuko yo yiteguye kukwigisha. 2. Alors ukwigisha rero agira nkuko kwanje akubwira amajambo, akubwira amateori. Phase ya mbere Imana ikubwira ibintu juste amajambo. Nga phase ya kabiri yavuze ngo nzoca nkwereka inzira ucamwo. Ukwereka mu kukwereka ni kwereka amateori. Amen. Ukwigisha kubwira amateori muga ukwereka arakora ukaraba. Amen. Nk'umuntu ndavuga ati ngenda kwigishe acha yitegura kunyumviriza. Mukuvuze ati ngira nkwereke acha yitegura kuraba ivyo ngira nkore. Ndeko mvuga ikirundi. Muranyumva? Acha yitegura kuraba ivyo ngira nkore. Ari Imana dès que vous êtes disponible irakwigisha mugabo ugiye kandi ikikwereka ko bishoboka. Irakora. Haleluya. Irakwereka ibintu nawe ukabona ati kumbe vyari easy gutya. Vyari vyoroshe kuri urugezo. Mwereke inzira ucamwo. 3 nzokugira inama. Kugira inama bisigura iki? Nzokwereka igikwiye. Nzokwereka igikwiye. Haleluya. Kenshi abantu bagirwa inama
nk'ubu umuntu yakwigishije ikintu hama akikwereka aca akubwira ati genda ugikore, hama ugiye kuyikora uca ugaruka nk'umuzaniye amaresulta. Muri icyo gihe aca akubwira inama kubwira ati warose amaresulta ya okay, ikindi gihe uzobikora uku uzoca ugwiza amaresulta, ikindi gihe uzobigenza uku, aho wananiwe, aho bikoze nabi, akakubwira inama ingene ibintu bikorwa. Haleluya. Rero bantu Imana mwumvirize, igifungura ibintu byose kugira Imana itwigishe, igifungurwa ni disponibility, niko rufunguruzo rw'ibintu byose. Alors benshi avuga ati ntavyo nzi akacareka, mugabo uvuze ati ndahari ndagiye, muri urwo rugendo irakwigisha, muri urwo rugendo irakwereka, muri urwo rugendo irakugira inama, muri urwo rugendo yakubwira ati aho wari kubigira uku, aho wari kuvuga uku, aho byari kugenda uku. Kandi haleluya, umunsi umwe reka nababwire, Imana iraryoherwa ibintu ngira mvuge mugasinze ko muza kuvyumva mu matwi cyangwa muvyumvamo. Muhanze murinde kuvyumva mu matwi agwaye, muvyumvirize mu matwi akomeye. Imana irakunda kunanirwa. Umuntu agwaye amatwi abanza reke kumva, mumvirize mu matwi ishaka ko muvyumva. Imana irakunda muri processus irikira kwigisha, irashaka kunanirwa, irakunda kunanirwa. Imana ntigera ihagurutsa abantu batazokwigira bananirwa. Imana gusa ibizi kuzonanirwa, mukikubwira ngo ijisho ryanje nzori kugumizako. Ikikora sukutonanirwa mu bintu kanaka, no muri bivyivuga butumwa irakure kukagenda ukiboma, kandi ugasubira ukiboma, kandi ugasubira ukiboma, kandi vyira bikunda ko wiboma. Ati pasa none kubera iki ishaka ko niboma? Ndakubwira, mu kwiboma niho dushira kwihereza amakapasite yacu tukayizera. Musi mwabigishwa biwe ba Yesu, umugore umwe araza kubarega. Imana yashaka kunanirwa, mga hananirwa watanguye. Iyo faze yo kunanirwa nta muntu numwe ndabona ashobora kugirana urugendo n'Imana cyangwa akora n'ibintu byinshi nayo yaratinye kunanirwa. Utegeza gutsinda ubwo bwoba bwitwa kunanirwa. Havuga ati none nkiye invitation je no kuba ukangayishira umuntu nk'uyu, hama no mubwira iki? Ivyo Imana irabishaka kugenda woga ugo ruzi usome nturi, mga ubigire unanirwe, hama uvuyeyo isubiri kwigisha. Muri uko kunanirwa hari ivyigwa byinshi kwigishirizamo. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu, umugore umwe aza kubarega ati mwigisha, abo bantu mugendanye igihe ntacyo bamaze, nabazaniye impemu mbi ngo bayisende yabananiye. Ati none nubona ko abo bantu naho wabigishije ibyo bigisha atavyo bumva. Yesu niye bakondanye, kuko arakunda ko unanirwa, arakunda ko nimba unaniwe nta kibazo, muracari kumwe, ijisho ryiwe riri kumwe nawe, arakeneye kukwigisha muri uko kunanirwa. Acababwira ati bananiwe sawa, acarikana ya mpemu mbi, hama batwara ahantu wa mugore atari umwe yabarega, acabatwara ahantu. Acababwira ati mviriza rero basha ndababwire, impemu nkazijya kugira ngo uzisende birasaba gusenga no kwisonzesha. Chamanya ati twe twabonye gusa usenda impemu tugira ngo ngusenda gusa. Mbwa rero kubera tunaniwe ucitubwira irindi yishurirwa tutari tuzi. Mu kunanirwa niho uzokwicara umere nk'umuntu ataye umutwe. Ati kubera ibintu byose nkora vyanka, Imana ikikwigisha izindi nzira, kuko zirahari ivyo uzisi. Haleluya. Urabona umunsi umwe Petero abwira Yesu, ambwira ati Yesu, abandi bose bashaka bazokuveko, jewe no kumusaba tuzojana. Yesu aramuraba ati urabipromese, ariko inkoko itarabika uzobunyihakanye gatatu. Ati ivyo ntivyoshoboka. Petero ati ivyo ntivyoshoboka. Urukundo je ndagukunda, urukundo ndagukunda, ivyo ntivyoshoboka. Uri Imana, hari umuntu agenda wanze
yari yizeye agakiza kiwe, yari yizeye ngene akaca gwa mu bintu akacumva yoheba inzu y'Imana. Nyumviriza wewe ubakirwa ku gakiza k'inkomezi zawe, ako se gakiza ko, ako gakiza kawe kazonanirwa umunsi umwe. Nyumviriza ikintu kimwe, Petero avuga ati jewe ndagukunda cyane, no ku musaraba tuzojana. Yes, that's sawa, tugende. Baramufata, baramutwara bamushyira ku giti, baramubamba. Umugore umwe araza aramubwira ati kandi uyu mugabo ndiko ndamuraba avuga cyo kimwe nabo. Petero ati tu, ati uwo muri ko muravuga nta nuwonza atabwo mwasaze, mwanyoye urumogi. Arabiraba nkuku, arasubira runguruza aje handi hantu arinyegeza. Asubira musanga ati wewe uravye n'ururimi rwawe urakuranga, umeze cyo kimwe nawe, uvuga cyo kimwe nawe. Ati nukuri nta naho ndamuzi. Intumwa uyu yari karagira ibi, yari umuntu Yesu yari karategura kuzosigarana ishengero. Wewe rero ukakivuga ngo kunanirwa kwawe ngo Imana yagukuye kwa maboko. Oya, Imana yagukunda gusumba amakosa yawe. Haleluya. Urukundo rw'Imana kuri wewe rurasumba gose amakosa yawe. Ati pastor gute? Bibiliya itubwira ngo yadukunze tukiri abanyavyaha. None nimba yadukunze tukiri abanyavyaha, numva ko urukundo rwiwe rusumba ivyaha vyacu. Yesu aravuga ati kunjira gatatu agira mutera akajisho nkukora muraba. Petero ahantu yinyegeje. Petero ati ndadekonye kweli. Ivyo Imana irabikeneye, irakeneye abantu bafise umwete nk'uwo. Naho ujya ntubona Petero naho yananiwe, basi yaragerageje. Iriko izindi ntumwa zose zari zinyegeje. Uwereye igihe bamufata umwe wese acaronderera aja kwinyegeza. Mbwa Petero kameme vyamugoye ariko arakwirikira. Yesu arenguka nawe, bamutwara agenda. Naho yananiwe yaragerageje, kandi Yesu ntiyahinduye miso yiwe, yari karamutegura. Yamutegurira iki? Kuzomusigarana ishengero. Mu vyamuteguza n'ivyo byose byarimo, n'amayesheke yararimo. Haleluya. Nuko kunanirwa vyarimo. None ntimwibuka Eliya yagiye kwica bakamenya amajana 4 bose abaciye imitwe. Umugore yitwa Yezebeli aramutelefona aramubwira atumviriza, ndakubwira nkuko wagize bajya bandi. Aca afata inzira ariruka. Umuntu umwe yagiye kwicane, yagiye kwica amajana 4. Hama yicara munsi y'igiti aravuga ati Mana, sesumba abandi bavugishwa bose baciyeho. Ati nukuri reka nanjye ndangirize ngaha ntahe. Mu yandi majambo ageze ahantu rero ingufu ziwe zose zaheze. Aho hantu Imana irakunda kuhashika. Nimwanyumvise kweli? Hahandi umanika amaboko hajya Imana irahakunda, kuko ubwibone bwawe bwose buba bwaheze. Ibintu byose bimuvuga ati jewe ndashoboye, jewe ndiki, ivyo biba vyaheze. Hamuvuga ati ndadugije ibiganza shaka untware je biherere ngaha. Aha, marayika, hariho umuntu wanje ari mu isi akeneye support. Inkomezi ziwe kwigwanira vyahagaze. Erega guhunga Yezebeli ni wari mugambi w'Imana, yari inzira yari karicira. Nimubwire amen. Vyari kwari gusova amagara yiwe. Imana yavuga ati okay, kutemeye kunda gusovera amagara, yisovere muravyumva, yikirize hama wiruke aho uzokumva vyase kuyakiza we ubwawe, niho nzoca nseruka. Acarashika ahantu rero avuga ati nirutse ariko sinshoboye gusova amagara yanje. Imana iravuga ati okay, umumarayika cara disponibiliza ivyo akeneye kugira asubira komere. Avuga ati urugendo rwawe ntirurahera. Aho shaka kukubwira iki nshuti yanje, shaka kubwira ngo yacutinya esheke. Muri ivyo gutumira abantu, muri ivyo kubwira ubutumwa bwiza abantu, muri ivyo gufasha abantu baterizera ngo bizere, yacutinya esheke. Muri esheke Imana izokwigisha vyinshi. Ni wananirwa 5, uwa 6 uzofise experience, uzomenya aho uca. Mumbwire amen.
niwa nanirwa icuro 10 uw'icumi na rimwe. Ndakunda umukozi w'Imana umwe kahise kiwe katubwira ko yazuye abantu 8. Bamubwira ati naka yapfuye, ati nimba yapfuye dufise Imana izura abantu munyereka handi amuzura. Akaca yirukanga ati ngiki kiziga ahubwo turatomboye, ngiki kiziga. Akaca aja kuri ca kiziga ati n'izina rya Yesu byuka. Hakuvyuka akaca asinzira gose. Aramuvyura abona ko vyatsa, ati genda mu muhambe. Uwa mbere barahamba, uwa kabiri aronka inguvu, aragenda nawe nyine avuga ati Imana yakirazura abantu, pa zuka mu izina rya Yesu. Ashara sinzira gose gushika ku ncuro y'8. Mwumviriza abantu Imana ikoresha, abantu Imana n'abantu icambere bafise uwo mwete, batiyemeye ku nguvu zabo, n'abantu bajyanye ku nkomezi z'Imana kandi badatinya isheke. Umuntu w'icenda asubiramo imwe yagira ku wa mbere no wa gatatu. Ishuri Imana yabwizwa kumwigisha yari yaje kuri mwigisha, akubise gutya ati mu izina rya Yesu zuka, acabona wa muntu arazuze. Muri kahise kiwe bavuga ko yazuye abantu benshi cyane muri ministeri, mugabo kubera umunsi umwe yatinyutse aremera guhangara isheke. Rero nagomba kugukarisha gutya, ntuzokwigera umenya ivy'Imana yo gukoresha utaratsinda ubwoba buri muri wewe. Ntuzokwigera umenya ikintu Imana yo gufasha yo gushoboza guterura. Wewe uje gusanga ngandi ko ndavugana n'abantu bashoboye guhindura ibujumbura yose, ari umuntu yicaye ngaha mugabo aguma gwana n'amajwi, afise ubwoba bwinshi mu mutima wiwe. Ushoboye gusanga nicanye n'abantu ngaha Imana babona bafise potentiel yo guhindura umuryango wabo wose kabisa, bakavuga ati mu gihe cy'uyu muntu umuryango w'umuntu warahindutse, mugabo yicaye ngaha bishwe n'ubwoba bwo kuvuga ngo nobigira naho bikanka, nobigira naho bikanka. None vyase hari ikibazo, vyase hari ikibazo, vyase urize. Undi yavuze ngo wita kwishebera kwigisha. Ivyo bintu iyo esheke wagize nta kibazo, uzosubira kandi Imana kwigishe ivyo igomba kukwigisha. Iyo ndagomba mwemwe yanibaza ko yari yantumanye message kugira mara ubwoba umuntu wese ari muri iki kibanza. Tuvuze gutumira ambara amababi, mwegera umuntu byati dufise igikorane kandi n'igikorane kidasanzwe, ubuzima bwawe buzohinduka. Ati pasa sinobashingiye ntaye ikinyoma ntazi, none ntavyuzi ko Imana iri kiravuga ubuzima bw'abantu bwe ko burahinduka. Haleluya. Ubwiye ati Imana izovuga ubuzima bwawe buzohinduka, ndagutumiye uzoze mu gikorane shiramanga. Ubwo ubuzima bw'umuntu bwahinduka, Imana izobiguhera impera ikomeye cyane. Ubuzima bw'umuntu bwahinduka, bizoguharugwako. Navimvira ngo bizoharugwa kuri apotre ngaha kubera yigishije. Oya, hajye umuntu mwakijijwe, abantu bambikirwa ibisibo uwo muntu si umuntu umwe. Kadabwira ibanga. Amen. Muribona nk'umuntu yabwiye ubutumwa uyu. Okay. Nk'umuntu yabwiye ubutumwa uyu bonte akamubwira ubutumwa, gushika uno munsi aracyagira ibisibo vyiwe. Ati gute? Reka ndakubwire. Wewe ushiye kwiyumvira ngo ni igisibo gusa cy'umunsi avuka ubwa kabiri. Oya. Uyu bonte afise ubuzima, afise destine. Igihe cyose azoba ari karatambukira mu madestine yiwe, umuntu yadekashije ivyo bintu ari karakira umugisha ufatanye navyo. Abana azoshikana kuri Kristo, uyu muntu yamubwiye ubutumwa, nawe nyene hari igisibo azokwambara. Haleluya. Nk'ubu umuntu yambwiye ubutumwa bwiza je nkavuga ubwa kabiri, ntawe ndiko ndagukomeza. Niwibaze mu maso y'Imana ngo bihere yaho, nawe nyene ari karakira ikintu. Haleluya. Ico gituma d'ailleurs urabona nk'uyu yarashobora yabwiye ubutumwa bwiza n'abantu 10 akemerera uw'11. Mugabo bajya bose 9 bamubwiye canke 10 ava yuko yemera, bose bazohabwa impera y'uyu muntu. Ati kubera iki? Uwamubwiye ati Yesu aragukunda, hari umutima we yoroheje. Uwamubwiye ati niwizere mugabo wihane uve muri ivyo bintu, burya umutima wiwe arafise ukuntu yaworoheje. Uw'11 yaje kudendura igikorwa cyatangwe n'abandi 10. Haleluya. Nicyo gituma ivyerekeye kuvuga ubutumwa ntugire isoni, umuntu atakwemere nta kibazo. Nenda babaze nk'ubu
nk'ubu boguha umuti wa sida, utora umuti wa sida wewe ukawutora, hama ugaca ugenda kuri yarina yigwaye, nakarorero ntanze yarina, ugaca ugenda kuri yarina yigwaye aciye avuga ati mana yanje, ugaca ugenda kuri yarina yigwaye, hama ukamubwira ati yarina ndafise umuti wa sida, akira ndawuguhaye ku buntu ushaka kurawutora. Gacha avuga ati kuraho uburofa bwawe, ati wowe usumbya ubushakashatsi Amerika, usumbya ubushakashatsi la ati wewe waza yuko ivyo uri kuravuga no vyizera sawa, atavyizeye namazi yiwe mbwa wowe ucuzi cyoco wari ufise ikintu cyo kumugirira ikimazi. Mubwire amen. Bano Imana, umuti witwa ubutumwa bwiza urasumba umuti wa sida. Dayeri abantu benshi bagwaye sida bayigwaye kubera batumviye ubutumwa bwiza. Haleluya. Umuti w'ubutumwa bwiza urasumba umuti w'ibibazo byose abantu bagenda bariyumvira. None ayo mahoro ufise wewe, isoko bayaguriramwo niyi. Uwo munezero ufise wewe, bo gusaba amahera yawo, utanga ngahe? Wowe ivyo vyizigira ufise, ninde yo biguha mu mutima? Kireza agakiza. Mbe hajya mubona abantu binjiye mu mazu meza y'amakaro ngo bararyohewe. Yo, isi mwarayibagiye, isi mwarayibagiye. Isi. Erega kubera imyaka tumaze mu gakiza, hari igihe tukibagira ibyo hanze. Ndabizi neza umuntu wese adafise Yesu ashaka twenge ni maske. Vyize yofumarira ukamubona ikarira, kandi niyorira amarira ngana umubara afise. Naho umubona ikararira hajya ntiye exprime neza. Umubara afise ugera kure cyane gusumba ry'amarira karasokorora. Kandi abantu dufise umuti w'imitima yabo ni shengero, ni twebwe. Kandi Imana yantumye ari ikintu igomba gukora muri iyi saison. Muri revival conference ari ikintu Imana igomba gukora. Ndabi irakeneye ko dukontribuwa, irakeneye ko dukorana. Irakeneye ko tugobera. Ibaza Imana ko umunsi umwe Yesu yaciye umugani avuga ati hari umuntu yateguye amazimano, amameza ngaharuzuza. Ivyo kujya byose arateka biramuzimba, arabitegura aca atuma abasukubiwe ati genda mu mayira abiri mubwira abantu bazi. Haleluya. Genda mubabwire bazi. Nateguye. Haleluya. Imana nashimwe, daheri twebwe twana participate twiteguriye. Cyari twateguye icyo gikorane, kandi Imana nayo irafise ivyo yateguye. Bari muri kandi babwira. Murazi ko nk'ubu dufise programme evangelisation nk'uko. Murazi ko ijuru ryamaze kudeploya abamarayika benshi cyane ku bw'icyo gikogwa. Nta muntu avyara adafise abantu bari ngaho kugira baserebre n'abakirizi bari ngaho. Imana ivuze ati ngomba kuvyara muri iyi sezo. Mwibaza ko abamarayika baba bari kubakora iki ngaho? Baba banyuragirana ngaho bavuga ati ifo ko uyu mwana avuka nyene, ifo ko avuka. Hama basufra ivyiyumvira abantu. Izere abantu bakaba convaincre bakizera. Haba habaye des activités spirituelles nyinshi cyane ziba zabaye gose. Alors rero ngomba kugufasha kugira ngo participer. Nta yandi maboko Imana ifise muri kino gihe, ni twebwe nyene. Kandi muri iki gikorane Imana yafise ikintu ishaka. Haruhande ivyo ushaka, haruhande ivyo wizereye, haruhande ivyo ugomba, Imana ari ikintu ishaka. Irakeneye ko tuyihuza n'abantu batarizera biciye muri iki gikorane. Irakeneye ko tubatumira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abo bantu baronka akaryo ko kumva ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo. Haleluya. Ndarangije.